hagiye gukwiragizwa imirima y'akarorero mu gihugu cose. Ngo ni imirima barima kw'isi nto ariko ngo ikimbuka cane bivanye n'ubuhinga bakoresha. Ibi rero bigashikirizwa na Jean Bosco Nsabimana, umupasiteri akaba n'uwatanguje ikigo citwa Hana House Family. Ibi rero akaba yabishikirije mu nyuma y'inyigisho zahawe abanyagihugu batari bake kugira ngo bamenye ubwo buhinga bwo kurima. Ibi rero ngo bakaba banabifashijwemo n'ishirahamwe mpuzamakungu. Mu nyuma rero y'ivyigwa bari bamazemwo iminsi, bahavuye banaronka n'impapuro zerekana ko batahuye neza ico cigwa co kurima kijambere. Muri Hana House dusanzwe dufise ikigo c'abana dusanzwe tureze, kandi turakora no mu bindi bikorwa bitandukanye, aho dufasha abakenyezi gushona, tugafasha n'iterambere ry'igihugu mu bintu bijanye no kwiteza imbere, kubika no kuguranana no mu bundi buryo bujanye no kurima. Uyu munsi rero uri hejuru, aho twatumaze iminsi ibiri dufise inyigisho n'ishirahamwe mpuzamakungu bita Healing Hands International, aho ryarungitse intumwa zabo ziza kutwigisha ubuhinga bushasha ku bintu bijanye no kurima, igena umuntu yitegurira umurima, ibikoresho bijanye no kuvomera utiriwe urakoresha bimwe tumenyereye, ubuhinga bwa kijambere kabisa bukenewe kandi bukora mu bihe byose, haba mu mvura washaka ntibirigurana hagayika gose, kuci naho n'ahantu nyene ushiramwo amazi, hanyuma bwo nyene ayo mati akabandanya yivomerera. Twabonye ibintu bitari bike kandi turabona ko ababikoresheje bageze kure. Twabonye intahe z'abantu bafise imirima minini mu Bugande, muri Kenya, aho abantu bageze ku rundi rugezo mu buryo bwo kurwanya ikibazo c'inzara. Rero natwe nka Hana House mu ntererano y'igihugu cacu twarifuje cane muri ico gisata c'iterambere mu buryo bwo kwiteza imbere, ko ikintu naco c'uburimyi twogishira imbere, tugashigikira iciyumviro c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, aho yavuze duhaguruke dukura amaboko mu mufuko turime. Rero twebwe twabifashe nka nkama, twatandukanye n'Abagande. Hariho Abagande igihe ca corona bavuga uti abantu basanzwe barima abo ntibaja muri bimwe byo kubugarana muri confinement, ariko abantu barima abo baragenda abanyabiro nabo bakabugarana. Rero igihe kigeze biba ngombwa ko abantu bo mu biro bafata amakinga bagaca bashirako isuka bakagenda bitwaje ngo nabo nyene n'abarimyi, kandi atari ivyo. Rero bigaragara ko bagarutse guhurumbira uburimyi. Uburimyi ni ikintu ngirakamaro, twabikuriyemwo, vyaratureze, naco gituma rero twanezerejwe cane n'ishirahamwe mpuzamakungu nkiri kuza kugurira abantu bacu amahugurwa canke inyigisho z'imisi ibiri, kandi ndizera ko tugiye kuba umugisha ku gihugu no ku bandi bantu benshi, mu buryo tugiye kuvyigisha hirya no hino mu ma province dusanzwe dukoreramwo, tugira imirima y'akarorero hamwe abantu bose baza kuraba tuvuga ivyo twakoze twebwe ubwacu nka Hana House. N'uburyo bwa kijambere mu kurima, n'uburyo bwa kijambere barima ku mametero nk'uko mwebwe mwavyiboneye, habari amametero baharura imetero, hanyuma amaduga aho bashira bigoye kubwira umuntu atari karabibona, ariko kubabibonye vyo baragira. Hanyuma rero igihe tujya dutoboro turi kuri rya tiyo utera kivyo ushaka, urashobora gutera itomate, amashu, ibintu vyose ushaka, ibinye bijanye n'itomate, amarengarenga, ariko ibitunguru vyose birarimwa. Mubona nko mu gihe c'ici byoroshe kuvomera canke bimeze? Ahubwo ni ibintu ngirakamaro cane cane mu gihe c'ici, kubera ko kajya kadobo wamaze kugashira hajya ahantu kagenewe kuja, wewe niko ushiramwo amazi ugaca wibandaniriza mu bindi bikorwa vyawe. Uravyuka mu gitondo naho buri umukozi wa leta canke uwari wese yikorera utwiwe, kajya kadobo gasukamwo amazi, hanyuma ugaca wigira tujya dutuyo tugasigara turivomera we wagiye. Ariko ivyo twari tumenyereye, wacuka umuvomera, ariko vyovyo wewe ushiraho vyo nyene bigasigara birimenyekiza akazi. Ni vyiza cane kandi cane gose. Ico je no babwira nuko abantu bovyijukira, abantu bakeneye kumenya ubwo buhinga turahari tubibereke. Twebwe ubwacu nta mahera twatanze babitwigishije kuri gusa, natwe turiteguye kuvyigisha abandi.
turi umugwi w'abantu 100 bavyize bari bamaze iminsi bariko baravyiga. Uyu munsi twaronse amasertifika natwe twitegure kugenda kuvyigisha abandi, ariko hana hawuze yoyo igiye no kugira umurima w'akarorero abantu bose bazigirako. nk'abaronse amasertifika nabo bizoca bigenda gute, bizoherera Nabo bagiye aho baherereye, kuko hari abaje bavuye mu ntara zitandukanye. Twaragerageje gutumira abantu bavuye mu ntara zitandukanye, nabo bagiye gutangura buri muntu wese aho aherereye yigishe mu kibano muri ya makoperative hehe mu vyiwe bose bigishe, kugira turabe ko iyi porogaramu abantu nabo boyibona bakayihurumbira, kuko ni porogaramu nziza cyane kandi nziza cyane. ikintu cy'ifumbire bikenera, birakenera ifumbire nyinshi. Ni ibintu vyoroshe, ni ifumbire wewe nyene witegurira, nta kamaro kuko wiri kuragenda ukoresha kurya wimba, hanyuma ugasasa birya ibibabi nyene, ibi bintu nyene bikiri bibisi nivyo usasa, hanyuma ukarenza kivu, hanyuma ugatera intabire yawe ugaca wigira, bamba ugashirako igiterwa cawe ugacureka rero y'amazi akabandanya avomera. Kandi baratwigishije no mu buryo iyindi miti hakuza gupompa irya miti y'ikizungu, imiti isanzwe, ivyatsi, gusya ipiripiri, naho abandi bagenda kuzinwa mu mafangasi, ukayisya ukayivanga n'amazi, hanyuma ukamija mu murima wawe. Ivyo navyo vyica utukoko, navyo twari tuzi, n'ibindi vyinshi batweretse. Twaranezerewe, ahubwo bafise ubuhinga bwinshi cyane. Yego, kandi baheze. Bamwe mu baronkejwe ivyo vyigwa vyo kurima barashima, mbere bakavuga ko nabo bagiye kuvyigisha abandi. Nitwa Madame Felicite Ikundabayo, dumwe mu banywanyi b'ishirahamwe Hana House Family. Tukaba dukora ibintu bitandukanye, duhereye ku gutunga abana batagira abavyeyi, imfuvyi, tukabagaburira, tukabashira mu mashuri, tukabigisha ubuzima bwa kazoza n'ubwa kubu, tukanabigisha n'ivyerekeza ku Mana. Hama kandi tukongera kandi tugafasha n'abagowe mu mpande zitandukanye, abatwa, abakecuru, mu muryango w'abatwa, n'abantu bose batandukanye bafise ubumuga butandukanye mu Burundi. Hanyuma uyu munsi tubasanze ku bikorwa. Mbega ivyo bikorwa byari byatunganijwe gute? Ivyo bikorwa bimeze gute, babibigishije gute? Ibi bikorwa rero twavyigishijwe n'iri shirahamwe nyene Hana House Family rikoranye n'irindi shirahamwe mpuzamakungu ryitwa Healing Hands International, riri mu gihugu ca Amerika, ariko rikaba kandi riri no mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Ryatwigishije ubuhinga butandukanye bwo kurima kugira ngo twikingire canke twirinde inzara. Hama kandi ritwigisha n'ubumenyi butandukanye kugira ngo twihimbire imyuga, kugira ngo tuve mu bukene, umunwa wose uronke ico urya, n'utwo wose uronke ico ubika. Batwigishije ubuhinga bukomeye cane bwitwa raised plant bed, bufasha cane kwimbura vyinshi, cane cane kurima neza ku buhinga bwa none bwa kijambere, bikaca bituma rero twimbura vyinshi kandi ku mwanya muto. Tugakoresha n'ubuhinga bwo gukora amase kirundi atonona imibiri yacu, atonona ibiterwa, atonona n'ibidukikije, bityo tukazofungura ibyo kurya vyiza bimeze neza bitatugwaza. N'ubuhinga twize umwana atari mutoyi, bisaba yuko begera iki kigo cacu nyene, kubera ko twifuza kubimenyesha benshi batandukanye. Twigishijwe kwigisha abandi, na twebwe rero muri iyo ntumbero turatumiriye abandi benshi kuzoza baraza kwitaba zino nyigisho, tubigishe, bigisha abandi, uburundi bwose tumenye kurima kijambere, muri iyo ntumbero nyene yo kwirukana inzara mu gihugu c'u Burundi. Ubuhinga rero niho nyene bukomereye, bituma kubera ko batwishingiye tuvomera, bituma haba mu gihe c'imvura canke mu gihe cici tudahagarika kurima. Turima mu bihe vyose dukoresheje buno buhinga kandi tukimbura vyose mu gihe cose. Kabirya nuko tutazohagarara kurima, tuzorima misi yose, muci no mu gatasi no mu rushana ntiduhagarira kurima. Nukuvuga ko kadahagaritse kurima turima misi yose, ibifungwa bica bigwira. Bimaze kugwira, ivyo turya turabironka, n'ivyo tugurisha tukabironka, turonka n'uburyo dukoresha budusahiriza mu yindi migambi y'iterambere itandukanye. Nitwa Bambaroko Nterewe Kadi, hanyuma twatse ngaha muri n'ishirahamwe Hana House Family, tukaba twariko turiga ibintu vy'uburimyi
ingene dushobora kurima ku isi yumye, hanyuma tukarima ibintu by'imboga, tukarima ibitunguru, hanyuma nawe twabonye ko hari icyo bigiye kudufasha natwe mu ngo zacu kugira ngo tubandaye kurima natwe ikindi gihe natwe tubone ingene dukora imiryango yacu. Yego, none mubona byoroshye ubu burimyi byoroshye kubukoresha? Ego uko twavyize turabona yuko umenga ntibihambaye cyane, biroroshe. Twayize ukuntu dushobora gupima umurima, tugapima imetero, hama tugacamwo 25, hama 25 hagati tugashyiraho imetero 50 kugira ngo dushobore kugira umurima neza. Turashobora kwimba, hanyuma turiko turimba turashyiramo ivyatsi hasi, amaduze n'ibyatsi tugaca dushyirako intabire, amase, tugaca dusukirako amazi, tugaca twongera tugafurira n'ivu. Nibyo twabonye kandi twabifase, tugiye kubyigisha abandi, ndizeye ko tugiye kubikora neza. Mumenya rero ko ikigo Hana House Family gisanzwe kireze n'abana b'imfuvyi batari bake.